Tubanje kuramutsa mwese mudangesha gukurikirana ibiganiro byacu ku mbuga zigiye zitandukanye, harimo imbuga za Facebook ndetse na za YouTube ndetse n'izindi zigiye zitandukanye. No museye ni Claudio Date mugomba gusubira kubana mu kiganiro bugira keshi, aho nisimiye kubana namwe nkanaguma abantu bataragira fone na partage mwereko mu bikore n'abamaze kubikora tubabwira ko muri abagaciro cyane. No museye no misi abakunze zigenda baramutsa nkabaramukiza muri rusange, ukamenga ari abantu bamwe umenga mba nibaki, abantu bakunda kuramukanya gutya, izi ni Chelsea, abandi gutya abandi bakaramukanya gutya bimwe byo kugwana mu nda, ari no gazomba ngo yenye isanza ni Claudio Date mugomba kubana mu kiganiro gahunda ni yo kudishanyije na development community kubisanzwe. Umutumire wacu keshi dukunda kuronka cyane, adufasha cyane, atuzuza cyane ibiganiro byacu ni Elise Venal. Sintinya kumuvuga izina ariko nawe kandi amakanya banza baramutse dukomeze na gahunda zacu. Let's go. Bakunzi bacu turabaramukije kandi tunabashimira, ukuri urabagaciro turabyishimira. Idondera abakunzi bacu bigamenda kugira akajambo kamwe urumugisha kuri twebwe, uravyemera? Murakoze cyane. Elise Venal Tropique uno munsi yerekeza ku kintu kijanye n'ubwoba. Abajene benshi barakunda kugira ubwoba mu bijanye no gutangura business zishasha, ugasanga umujene n'ubwati nyanda gwimitahe ukore bino bintu agitangura gushira imbere yuko azohomba atavyo yoshobora. Elise Venal, bega ubwoba mujanye na development communautaire personnel ni giki bifise izihe ngaruka mbi zihari zo kugira ubwoba muri business? Turagwaye ikaze tukakiriza nico kibazo, twakiriza ibibazo kwihanganira, ariko turagwaye ikaze. Ya murakoze cyane, ukuri ni by'igiciro kandi nivyo kwishimira kubera ni domaine yanje kandi indi no mu maraso kuba no kwimva ntunze no gwaruka ugatunga kandi gahunda ni ya yindi. Niyo mpamvu tuje nga kuri micro ukundi tuje kugwana n'ubwoba. Kubisanzwe ubwoba ni ibintu by'ibigumbagumba bitugize. Ico gihe ubwoba buraza ku ruhande rumwe, ariko kandi nk'umujene entrepreneur ategerezwa kuraba ku rundi ruhande ukungene ashobora guhangana n'ubwoba, ashobora kugwana n'ibyo bigumbagumba, kubera yuko uzorabe mbere yuko inkengeri ivuga kugira ngo amasiganwa abe uba wumva umutima uri kuradiya. Mugabo uragwana n'ubwoba n'ivyo bigumbagumba ugatsinda bikarangira ubaye uwa mbere, bidasigura yuko utagize ubwoba. Rero mu vy'ukuri uyu munsi ugwaruka nyamwinshi dufise ubwoba bwo gutangira, dufise ubwoba bwo guhomba, dufise ubwoba bwo kwishira muri riske. Ni ya zone de confort tukirimo yuko tumenya umwasi dufise kwiterambere nk'ugwaruka n'ubwoba. N'ubwoba bwo gutangiza umutaye mutonya dufise, n'ubwoba bwo gutangira business ya yindi gahise muri societe, n'ubwoba bwo kuva mu kibanza kimwe tukaja mu kindi, kubera yuko shobora kugerageza handi uko nshoboye kose, ashiraho intumbero, ashiraho integuro, nashiraho na capital, mugabo umugambi ukanga. Rero muri ca gihe iyo ndetse ubwoba nkabuha ikibanza, biranka kumva muri ca kibanza ngo nje handi, niya zone de confort bama turiko turavuga. Ubwo bwoba nibwo nkeneye yuko ugwaruka dutsinda. Right? Yes. Ko nawe nufise ubwoba bwo kurabakana. Je ntabwo bafise abe na gato, ubwo nabutsinze kera bishaka abandi kubutsinda. Good. Ni byiza rwose rero no gutsinda ubwoba. Gwaruka nimuze twiranse, tugire leta ibyo dukeneye, nimuze twiranse, twereke abantu ibyo dushoboye, nimuze twiranse, twikuremo ubwoba, dukore. Ndazi ko uyu munsi ariho hategura ejo, kandi ejo hazoba hatandukanye n'uyu munsi nitwategura neza hacu, kubera yuko ubuzima ni kuduga no kumanuka, ariko ico womenya ni integuro nziza, ibisigaye bizoba ku mumanuko cyo. Yes, Elise Venal aravuze ati ubwo ni ingaruka mbi cyane, kuko buragira ingaruka mbi cyane muri development, ko bituma wumva ko ibintu ugomba gukora bitagiye kugenda neza, bivanye n'ubwo ube ufise ku mutima. Ibyo uhamagara ugaruka gutsinda ubwoba, ndetse n'abandi bose bafise ibintu batinye kugerageza kubera ubwoba, wahamagarira kubera kuri kano kanya gutsinda ubwoba, babwira ko imbere ari heza. Elise Venal, muri development abantu benshi barakunda kuvuga ati je uriya business ishobora kuyitangura kubera yuko
bitogenda neza, nakahe kajambo babwira abantu bamubona ko ibintu byogenda nabi apa rero kubona ko byogenda neza? Yes, ugwaruka nyamwinshi nanje ndimo twama dufise ubwoba bwo kwiyumvira projet nini. Nimba uvuga mu vy'ukuri ko uzokora projet runaka, dufate projet y'imiliyoni 50, ntugire ubwoba bwo kuyishiraho iyo projet, ariko kandi niwige uburyo mu vy'ukuri utangira ibintu bito bito. Ico manura ugwaruka nyamwinshi mu vy'ukuri ni kumenya ukungene ushiraho amasuruse mato mato menshi azananamwo amahera. Rimwe na rimwe nimba uyu munsi utabona ukungene ushobora kuba gukorera ibihumbi 5, banza wige ukungene ubikorera. Ja mu kiyede, ja mu kurima mira abandi, ubone ukungene ukorera ibihumbi 5. Nama ndabivuga burya uri umujene, iyo usohotse mu nzu kwa so na nyoko, ikintu ca mbere utangira kumenya nka responsibility zawe ni kumenya ukungene wifungurira, kumenya ukungene wirihira inzu, ibisigaye mu nyuma umenya ukungene utangira gusavinga buke buke, kwekonomiza amahera make make. Mbega wekonomiza kugira uzosohoke, kugira uzogura ikirato kizimvye, kugira uzogure telefone izimvye? No, wekonomiza usavinga kugira ngo uzokore ya projet ya 50,000 utabona aho biva naho bija abagenzi. Umaze kugera kuri 50,000 uramenya ukungene noneho buri munsi ukora amahera runaka, ugakora ibihumbi 100, ukagenda ku majana 2, amajana 5, erega za miliyoni 50 usigara uziharura mu kiringo gitonya cyane kandi wahereye hatonya. Ndazi neza abahereye ku nkoko 5 ubu bageze ku bihumbi 5. Ndazi neza abahereye barima ibiro 50 by'imbuto cyangwa 20 ariko ubu bageze mu matoni. Ndazi abantu bahereye badandaza utuzembure dutonya ariko bageze kure. Hariho rero ikindi kintu kibi cyane cyo kwiminimiza, ari bwo bwa bwoba, aho umujene yama yumva katakize, afise inguvu, afite ubwenge n'umwanya, mugabo yama yumva yuko adakize, akamareba basiyoni baziranose bamayondera n'abandi, akumva yuko ari bo bakize gusumba abandi. No, nawe uri mu nzira y'iterambere, kubera yuko twese dupfa turondera. Kandi aho ngeze uyu munsi nibibuke hahandi utashobora kwirihira irasiyo, nibuke hahandi utashobora kwirihira inzu, mugabo burabishobora. Ibyo si iterambere. Ibisigaye ni gutangira kwinvestisa, tangira kwinvestisa mu bintu bito bito. Ndazi neza yuko uzogera mu bintu bikuru. Ushobora kwibaza ati none Donald ko mama mwatubwiye ibintu bijanye n'iterambere, mwebwe mumaze kugera ku biki? Ibyo tumaze kugera ko twe turabyishimira, tumeze nka Paulo, tubumbwa n'ivyo dufise kandi turi mu nzira y'iterambere, tuzorinda dupfa turondera. Niyo mpamvu rero tubyishimira, gutsinda ubwoba, twiranse buri kimwe cyose, ibisigaye bizogenda neza. Merci beaucoup. Elizabeth, nawe murakoze cyane, cyo ndumva nta kindi norenza ko uraduhagije. Merci beaucoup. À la prochaine occasion.